Uno munsi turagaruka kuri sije y'ingo n'imiryango nk'uko nawe basezeraniye. Kuko naho twobihora biriho kandi turakeneye gufashanya pour un changement radical. Mu ngo nyinshi hari aho bishika umugabo n'umugore ntibahurize ku kintu kanaka kandi biratahuritse. Ariko umugore n'umugabo bubakanye barakwiye kuba umwe koko, atari mu majambo gusa, bimwe basezerana imbere y'amategeko no mu ishengero, mu madomene yose agize ubuzima bwabo n'urugo rwabo. Bari bakwiye gutahurana. Mbega aho iwanyu niko bimeze canke muri mu bihe bigoye? Ndabafitiye ubutumwa, ndifuza ko untega ugutwi neza muri uyu mwanya muto ngiye kuvuga. Ni Femi TV, jewe ni Fred le Phoenix, ukaba uri mushasha kuri chaîne, kaze. Ukaba kandi utarakora subscribe canke s'abone, niho kanya bikore kugira twame tubana. Buri ndwi turabaha video imwe, ariko vuba cyane turashaka ko iya kabiri tuze turabaha zibiri. Turabashimiye. Tuje kuri sije nyezina. Urugo rugira ubuzima bwiza iyo hari kumvikana, gusenyera kumugozi umwe, kugira intumbero imwe yaho mushaka gushika, kudahishanya ivyo mufise no mugusengera hamwe n'ibindi vyinshi muhuriza hamwe nk'abubakanye. Urugo ni ishirahamwe, ni ivangamitungo ry'abarugize. Wa mugabo we nta vyawe ufise, nawe wa mugore unyumva nta vyawe ukwiye kugira, ni ivyanyu mwese. Atari uko vyarabagoye, subira mugorore kandi birakunda. Ubutunzi mufise mutegereza kubukoresha neza pour le bien-être de votre famille. Nta konona, nta kubukoresha uko umwe wese ashatse, niyo hoba mu nyungu z'umuryango, ni vyiza kubija inama. Atari uko mubirimwo nabi. Ndabwira abagabo bagenzi banje, kandi nanje ndibwira, turi imitwe n'imiryango nivyo, ariko turafise abafasha. Umufasha ahari kugira ngo afashe. Mwitegurwa nivyo, umwe wese arashobora kugira umugambi, ariko mwishigwa mu ngiro hategereza kubamwo kwigira hamwe, faisabilité et rentabilité, kugira mufate ingingo canke murabire hamwe intambamyi zishobora kubamwo kugira umugambi wanyu ushigwe ahabona mu bikorwa kandi wizwe neza. Bavuga ngo babiri basumba umwe. Niwasuzugura ivyiyumviro vy'uwo mubakanye, uzoba wisuzuguye, kandi iyo hatarimwo umuhezagiro wa mugenzi wawe, ibyo ushika ko vyose nta fierté totale irimwo, kuko na réussite yawe atari nyuma yawe. Twige kuberanira aba partenaire beza. Ton époux ou épouse niwe akwiye kuba umusponsor mwiza ubwa mbere, kugira ngo bikunde ushobore no kuja kurondera abandi. Ne te trompe pas que sa présence est rien dans tes projets. Son absence devrait te choquer. Niyo ukwisanga vyashitse ntahabe kubw'imvo imwe canke iyindi atari mbi, ndashaka ko umwe wese yumva uruhara akamaro kuwo bubakanye. Sikijuwe, non, si umukozi wawe non plus, ni umugenzi wawe, umuhanuzi, umwingingizi akwiye kugusengera mu vy'urimwo, ni umufatanyabikorwa wawe. Ndashaka kubwira umuntu yumva umenga yarihenze guhitamwo, kuko ndazi hari aho hagera ukumva ufise ico ciyumviro kibi. Umugabo canke umugore mubana mu nzu, mwasezeranye mu mategeko, igwawe uko biri kose. Ushobora kumva umenga warihenze, ukumva umenga wosabana divorce, canke ukagira ivyiyumviro bibi vyo kutubahana, vyo kugira ivy'umuhisha. Ivyo vyose nta kibanza vyari bikwiye kugira, ahubwo igira hamwe ingene mwokwakirana, mugatahurana, mukemerana, hama mukabandanyana. Urukundo ni ikintu kidasanzwe, ni ingabire y'Imana, uyisavye wese irayimuha. Bigusaba gukora neza tes responsabilités. Ibutsanya icabahuje, ibutsanya amajambo meza mwabwiranye mukiri muri fiançailles. Ndazi ko harimwo un peu d'amour, non? Imana irakunda ingo n'imiryango. Abantu babiri bahujwe bakabana, ico basavye Imana bahuje umutima n'inama irabumva. Ni umwubatsi mwiza,
ibyananiranye imbere yanyu nk'urugo kuri yo birashoboka. Ibyasenyutse irabivyura ikabisanura. Ifise imigambi myiza kuri wewe uri kurarizwa n'urugo ubona rwanse uno munsi. Ntucike intege. Iyi message numva ari yawe. Wewe wihebuye, wewe uri ahantu warambiwe, sengera uwo mwubakanye, mubwirire mu vyiyumviro ariho mu mutima wawe ibyo ushaka, ubimubwire aho tuvuga niyashaka akare ariko yavyumvise. Hama ukomere, uhoraho azokubakira bishasha utangare, unezerwe, ibyo udaherutse uzobibona. Mubwire iki mu kurangiza? Irakuzi, irabazi gusumba uko mwiyizi, irashaka ko muyibera abana kuko yo iriteguriye kubabera umuvyeyi mwiza. Irazi ibyo murimo, iranabibona mwabigize ivyanyu, ariko irashaka ko muyihamagara kuko iyo atariyo yubatse ngo abubatsi bose bubakira ubusa, kandi iyo atariyo iteramiye igisagara abateramye ngo bateramira ubusa. Ndabifurije kuroranirwa, mugire ikiganza ciza, gusubiza hamwe, mugiranire urukundo, mwubahane, mwizerane, mwubake rugume. Uhoraho abahe kubona ivyiza vyinshi biri imbere gusumba ibibi Satani abereka. God bless you.